Mwaramutse Uyundi Muzungu yaje mu Burundi. Umuzungu ari kuvuga Uburundi. Bon, nibaza ko numvise akisa yiwe, nibaza ko ari umu Australian, nibaza ko akisa utokwibesha. Kumba ari New Zealand ariko Australia. Australia antuka avuga akisa ki Australian. Maja kuyumviriza. Titre ivuga ngo Burundi, the world's poorest country is awesome. No kuvuga Uburundi igihugu kenye ku isi yose ariko kimeze neza. Awesome ni novuga ko ari good, bien, neza cyane. Terma abantu bakoresha ba Australia na New Zealand nka slang ubwo naza kwizwi kwisi. Bo afise cyano ntoyi ugeranije nija kubereka canke rimwe twabona mbere kuko afise aba subscribe badashika amajana 6. Iyi video ikaba maze kubona n'abantu amajana 2 mu minsi 2. Ntabwo ari channel nini cyane mugabo ndabona ko yatembereye mu bihugu bitari bike. Reka turaja kumumviza perspective yiwe. Kuri zambo nakure bakunda guca bavuga ngo mbega batuzaniye iki n'ibintu nk'ivyo. Mu bisanzwe ntuzeye ibihugu vyinshi reputation it counts. Iyo ugiye hanze barakubaha ko beva mu gihugu kizima. Uko namwe mubonye umushinwa mumubaha kubera shine ihagaze neza. Abonye Brazilian uca wimva ngo bazisoka kubera Pele sepa. Ubonye umudagi baza ngo bafise numu engineer kubera sepa Volkswagen. Donc birafasha kuva mu gihugu kizima ariko na cyane cyane tourisme irinjiriza ibihugu vyinshi cyane. Nk'akarorero dufate ibihugu nka umashaka gufata nk'ibihugu nka tourisme ya Philippines dufate mfe gufata ibintu na GDP. Donc turabe ntuzeye tourisme uraba ko nko muri Philippines tourisme contribution ari 8% 9% ya GDP canke iyo ahubwo imbere ya Covid hoko yari yashitse 12% gutyo ya gross domestic product canke produit intérieur brut. Donc il a contribué kuri GDP ubise mu mafaranga aho usanga ari menshi cyane. Dufate Thailand nibaza ko ari nyinshi cyane. Thailand yinjiza 20% 20% kuri 20%. Kumbure uronde nka Thailand income, tourism income umuntu afatiye hamwe mu madolari unako bavuga ko Thailand income tourism iba yashitse billion z'ama USD, billion 52 zishira 62 billion USD mu ma billion. Okay, abantu muze mwibaza sinze ko muri kumurana ngaha abantu muze muze ngo ni ibintu byo kunegirija no. Tourisme irinjiza urana ko ngaba bavuga ko 52 uja kuri 62 billion muri Thailand ya tourism. Si ibihugu bikenye gusa kumbure n'ibihugu bimeze nk'ibihagaze urashobora kuba kumbure baharura. Reka turenga New Zealand yo bayinjije ngahe 12 billion nawo nyene ko bafise 12 billion yuko nabo nyene baharura ama billion aza muri tourisme. Usanga bari kuba promotinga ibihugu vyinshi kugira ngo bibe nk'aba touriste. Reka tuje turare nk'u Burundi tourisme usanga kumenya ntabashirako aragoye kugira arentere available. Ibintu byo ntiba biri clair cyane. Anyway urumva yuko ntuzeye tourisme irakontribua cyane mu butunzi bw'igihugu. Urumva nk'ama billion yose yagiye muri Philippines na Thailand kwa amadolari menshi cyane. Twari kuvuga mu billion ashika 50 billion. Sinzi ko bita ama billion mu cyo mu gifaransa bayitenguye iki billion million milliard. Okay, ama milliard ko ikatayisa ama billion kujya bita ama million billion. Anyway reka tumumvize rero. Ikindi nashaka kuvuga hari wundi mugabo yagiye mu Rwanda yitwa ngo I show speed cyangwa speed. Ni umuntu w'umustreamer akomeye cyane muri Amerika, arazwi gose, arazunguka ibihugu vyinshi. Wewe ibitigiri birenze dimwe abantu baza kumumviriza. Sinzi ko abantu mu bikurikirana kenshi na kenshi ndaza nka twene dukurikirana ibintu by'amashow n'ibintu by'abajene
mugabo arazwi en fait n'umustar n'umubillionaire n'umuntu akomeye cyane. So yagiye mu Rwanda reka nzo kumbere ndagira comment kuri channel y'icyanke ijya yindi ariko we abakurikirana n'amabiliyoni y'abantu ntabwo ari game high speed show, it's a big show. Donc we afisa aba followers benshi cyane urana nkako hariho nuvuga ikigira n'ikinashoboka dore n'abantu bariko bararaba in real life donc ama comment ama chat abantu afisa basakira kusaba miliyoni 16 million subs ama views nawe nyene bon agenda ama donc agira live amasaha menshi agacaga arakatisa hasa cyangwa iminota akerekana abantu bakaraba me antuka n'uyu wewe rano ko ari populaire mushaka kuraba ibintu ahantu henshi agenda ajane baza ko bageze muri Kenya canke Zambia Zimbabwe ntiwombaza singuza kumukurikirana du jour au jour mugabo ari populaire. We are here in Rwanda, baby. Let's go. We are here in Rwanda, y'all. Let's have some fun, bro. Let's go outside, bro. I'm not about to yap too much, bro. Let's go, bro. Let's go. Let's go, chap. I'm not about to even yap, y'all. Let's get out the car, y'all. Oh, yeah, bro. What's good, bro? What language y'all speak in Rwanda? No English. Can he speak no English here? I'm your friend. You my friend? Yeah, I'm such a Bob from here. Okay, reka nzokora video ya I show speed mu yindi videos peut-être unashaka kuvuga kurya mu Australian ariko très intéressant no English. Okay, we are here in Burundi now. Let's come back to Burundi. Hanyuma twumvirize uyu mugabo ingene avuga igihugu cacu niyo nashaka guhagarara ko reka tumumvirize nkuko nabivuze yakoresheje terme awesome to nibaza yuko afise positive things to say ibintu positive agiye kuvuga ariko reka tumumvirize. Where is he now? Well, he's in Africa. He's in Burundi, right there. Bo ikindi Uburundi amfete ntabantu benshi bazi iyo buri mu bihugu byinshi ugiye ukavuga uti ndi mu Burundi haba hanze haba naho muri Afrika wanashaka nk'abantu bari muri South Africa mu bimbwira kumbura bamaze kubamenya kenshi urababwira ngo uri Burundi bakwaza ati weno no uri ni muri Nord ni Sud ni Johannesburg toya ni nyuma ya South Africa bati bon rero mu Nigeria n'ivyo n'igihugu kitazwi cyane. Bon ni nk'ubu ndoye hanze umuntu akamba tuvuga nkavuga ngo Burundi atangura kwibaza ngo aho ni hehe ntabwo kizwi ni gitoyi economy ntoyi ibintu nk'ivyo nta bantu benshi bakizi kandi ntidutembera cyane en principe urashoboye ku bon naje ndi mu gihugu nkanda cyo kumara umwaka ata Murundi duhuye kiretse ngize effort kuja kumurondera. That's a big block of land for sure. Burundi. Bo ikindi aba Australian bavuga imvugo y'agahemo nkubavuze ngo it's a big block of land n'uvuga nagaho gatoyi nk'icyo nico awesome burya hashyizemo agahemo n'abantu bagoye cyane Australia New Zealand ntabwo bari open kujya kwa Nyamerika gahikina cyakivuga nkubavuga ngo that's a big block of land ariko arakoza gatoki. Australian Aussie and Bujumbura. Wow. Look at that. Airport just over there. The hive of activity down here in the marketplaces. Boneza ko apanze ihoteli yegereye kuri aeroport ariko arahatuma urutoki. Nyaza ko ari gufatira video kuri balcony ya hoteli yiwe. Today I'm going to walk to the lake about 3k and just relax on the lake. It's going to be a hoot. Oh, it's good to be here. Okay, 3k ni 3 kilometers donc hagiye gutambuka ibirometero 3 aja kuri lake Tanganyika. 3k 3 kilometers without a doubt. Well, welcome to Bujumbura, the capital alongside Yerekanye of Burundi. Let's go and check out these marketplaces. Surrounded by massive mountains. And the longest freshwater lake in Africa as well, which I'm going to go to next. Okay, naza kwa cya ahantu hari soko hanyuma cyagenda kuri lake ikintu kimwe abazungu yo bagiye hanze kibasuri prena mu bihugu bikenye bose mu Burundi gusa ni Afrika presque yose n'ibice bimwe vya Asia usanga mu bihugu biteye imbere usanga buri barabara s'il vous plaît uhavuga ngo ndikunda exagera ibarabara ryose usivye ama highway cyangwa ayo ma autoroute usanga rifise cyo bita footpath
canke pavement niko byo mu gifaransa c'est pas iba hafise ahantu abantu batambukira atamodoka mugongana atakinga mugongana buri kabarabara voilà mugabo ico kintu urabona ko wacu bon sino konda no Burundi ibihugu vyinshi pe nta ni haba hariho going undercover. Already spotted the camera. Once again, some cool markets. Bit of overnight rain last night, so it'll make it a bit slushy. Abantu bazi Bujumbura hani hehe isoko ni ya hehe mboneraza ko itari kure cyane ya aeroport ko yavuze ko atambuka n'amaguru ava ku hotel kandi kat point ya aeroport usuye ko kenshi nakihage point ngakura yahuri bo ya imvura ngo yaguye ariko arabona ngo se biro biti slushy sinzi slushy Australia bafite slang za hatari. Wow. Aha bariko baragurisha iki? Ayo n'amacupa n'amakara n'ibiki ivyo bintu bari kugurisha ngaho. I don't know. Canke ni yarara of sort. And you can get everything here again. Stock standard. Wow. Jandals, if that's your thing. Crocs over here. Wow. Jandals, sandali, Crocs, birato ngaho. Crocs, navyo bita Crocs hiyo. Oops. Ni yebo nivyo bita yebo by'ibyi Crocs. Look at the Crocs. Crocs. And they're actually well known for a very famous crocodile who was a man-eater here back in the day. Oh man. Hajya hano. None nkaho ayo mazi amfete nkaho ikibazo cabaye ni drainage. Ni umuserege ushobora kuba warazivye kubera batawumainteninga. Nibaza haba hariho nk'ibitoboro bimanukana amazi mu muserege ugasanga cazivye kubera abantu bafite ibyo bataye kandi site itakora maintenance régulière. Bon, ku hantu hari imiboneraza that's not a good sign ariko bon hatarimo ivyo bizi bakwiye kuza bararaba ukuntu buri munsi babidraining. I don't know. But jeepers, this is dodgy. This is outrageous. Ay. This is dodgy, this is outrageous. Ibintu biteye isoni, ibintu ni hatari. Ay, nibaza umuntu amaze kuraba the gods must be crazy. Yarabonye yo ay. Ni movie itwengeje mushaka kuzoyiraba ariko bugati iyo yaki. A beautiful river, that's fresh as. Umva kandi gahemo a beautiful river as fresh as ni yindi slang y'aba Australia na New Zealand bavuga ngo as agaca ko adjective ngo as good as navuga ngo beautiful river uruzi gwiza as fresh as a donkey of the fresh water ni nk'amazi wonywa niko novuga amazi yo mwibomba it's fresh water navuga ate amazi ari fresh umva nk'ahise magahemo kenshi cyane aba Australia nibo shaka kwatahura ivyabo. It goes all the way to the Democratic Republic of the Congo. No, uruzi ninde ngo uruzi no muri Congo. I don't know what is he talking about. Ari uruzi ja muri Congo bujya ruvuye mu Burundi birashoboka jewe nanjye geography nayo nzi y'Uburundi surtout kuri kiya gishi cyo muri west y'Uburundi me wayo. Oh, you weren't happy with me. But Okay, nk'iki kimoto kiyo gica ahantu hatagira ibarabara, why is that? Bon, aho hantu agomba kuba ariko haca abantu exclusivement kumbura ama bicycles kuko yo umuntu ntabwo navuga ari danger nk'imoto mugabo guswatanisha imoto mu bantu nkaho je mbona umenga baharekwe ku ibarabara rindi. yeah, he's not happy. Camera's off. Well, that was a bit precarious. Bo sinzi bashobora kuba mu buryo kwa yerekana kamera yaciye yizimya umva buza ati bya bitangaje gatoya umva yazimije kamera sinzi impamvu kumbura mu ati stop. Abazungu kenshi na kenshi barabubaha uri nk'umwirabura kagira nk'izo kamera baraguhitana muri Afrika yose. Boy. The guy in the river wasn't too happy with me. He signaled up.
urumva hariho umugabo ngo yari mu ruzi ngo ntabwo yaranezerewe no kubona ariko arafata arafotora up to his mates to say Muzungu, the white man. But that's okay. Managed to get out there okay, and just doesn't seem as friendly here as. Okay, kumbure reka nshiremo ntuzeye izi CC izi caption, close caption kugira ngo kumbure ivyo mutashoboye kumva mu bisome ariko ikintu yaravuze kandi bisubiremo. Just doesn't seem as friendly here. Okay, donc ikintu avuze yuko hari umuntu wo mu ruzi yakizimya kamera sinzi ibintu bava interaction bakoranye mugabo n'ivy'abanyama y'Abarundi ariko nago it doesn't seem as friendly here. Aho no kuvuga donc abantu ni aggressive ino nkuko navuze muri New Zealand na Australia ntabwo bakoresha ama adjective ari très afise inguvu nyinshi nkuba avuze turabesha ntavuga ngo you lied avuga ngo you didn't tell the truth avuze uri mubeshi donc avuze ngo that was not nice no kuvuga aho angiriye nabi byo bagerageza gukoresha imvugo y'imbabara amatwi donc avuze ngo it doesn't seem as friendly here no kuvuga ngo ntabwo ngaha hari abantu dimoni bari friendly bari jovial bari social mugabo ashatse kuvuga ko en fait bari aggressive as other countries, that's for sure. Naumva ati ntabwo bari as a friend as other countries kandi yagiye mu bihugu vyinshi mushobora kuraba kuri chano yiwe nubwo ari ntoya yagiye mu bihugu vyinshi muri Aziya muri Europe muri Amerika n'ahandi avuga yuko ati ntabwo Abarundi bari friendly as other country ico nanjye no gishingira intahe narigeze kuvuga story twize kuza hiyo ndi kubona umwana w'imyaka nk'itanu canke 6 bon je ko ruri nabubayemo Abarundi bazi ariko okumayira poro yose ugenda uracako bakubaza hey how are you umugiye hehe okay long urugendo rero inzira nziza hey baby urashaka bombo hani usanga kuma gishe menshi bafise ubu sweet bwa free bagaca baha umwana cyangwa ubu sticker cyangwa kajoke mu ndege nuko bakabagata bakabaho utuntu agashika mugabo dushiki Burundi bijya bigabo dusande ku airport bajya abanyamasenge n'abana bita bajya baba immigration officer sinze ko ari bunyene ugasanga yarakaye kavuga ati mwaramutse kikakuraba nyene nkuko makigomba kukurya naho muramukije nta kuvugisha kora ivyo wiwe karavyera aba ukakabona araguhaye ukagenda nta thank you nta how are you nta ki avuga ati daddy why are they so angry kwereka abantu bashavuye mbo kumbura ko intambara twabayemo je no sepa mugabo Abarundi ntabwo bari friendly ukeranije no mu bihugu sinzi ko ya uzo visite nka Philippines urabo kuntu bavuga ngo it's more fun in the Philippines usanga abantu bari welcome to Philippines anyway encore une fois aba bantu nkuko navuze abazungu ntibaba muri Australia tunangize ntabwo bakunze kuvuga bari open umva kuvuga ngo it's not as friendly as other country ashaka kuvuga ko en fait kumbure baba aggressive nubwo tutavyerekanye muri camera ko kumbuye yaciye izimye all eyes are on me and all laughter is at me as well but beautiful trees here so it's good time. Okay, arashimye ibiti beautiful trees. Off to the lake. Okay, aragiye kuri la. Precarious position established and unfolded. Well, there's our first sight of the big mountains around here. It's beautiful. Okay, ikindi abazungu barakunda ama views abonye mountains, that's beautiful. Mbo ikindi je nuko kwara bavanturiye kugive nko muri Australia uje mu Burundi, you know it's the poorest country, you know ko ari intambara ku mupaka wa Congo, you know ko bashobora kukujya. Okay, that's wrong n'abantu bakijya n'abandi. Ariko kiyavantura nkaho one wowe umuzungu wenyene na kamera yawe ugenda kuri leke irimo amakrokodile bo Australia nanyene barimo amakrokodile mugabo siniza ko bigishwa uko bagwanwa amakrokodils donc n'abavanturiye bararengeje chapeau to this guy thumbs up travel sinzi zinagiye umugabo ariko kenshi na kenshi umva ama video yiwe yose ashaka kubimenya canke mu comment ariko navyo nagiyemo. You're not going to believe the size of this lake. Lake Tanganyika. Wow, it is huge. There's quite a few people fishing here, and out through that little point there, halfway across, is the Democratic Republic of the Congo. That's their land, their lake. So you can see just how big it is. The longest freshwater lake in Africa. My word, what a good day.
So this is my beach that I found, Zion Beach apparently. Okay, donc ikiyaga Tanganyika n'ubu ngo ni kinini mugabo bon abazungu kubera begereye amazi benshi na benshi usanga lake bafata kenshi na kenshi lake aba ari ikintu gitoyi ntabwo ari ikintu massive ubu ubona ku mupaka hirya no hino hari n'utumenga ni nk'utuziba bapfa kufite ngo ni lake mugara ahantu wokoga kuva ku ruhande gushika ku rundi ukajoininga Bo ariko bafise mu gifaransa ngo ni ocean ariko babongereza hari kuntu byose bavyita ngo ni sea très rare kuvuga ngo ni ocean nta sea dufise ntabwo yitwa sea nko muri nka Indian Ocean abantu bagiye ku mupaka ngo we go to the sea anyway la mer bafise open water Australia nibaza ko ni nka island en fait yose ikikujwe n'amazi muri Pacific ntabwo baba phased na lake nta kintu babwiye umva ko ari ikintu cy'ikiziba of sort kubera bo bifitiye sea ibiri active amfite kubera sea ikiyaga kiba kiri closed kiba kizingujwe n'iki mugabo sea ocean mer ibiri open ibiri ouvert à l'international ko novuga harimo amata ava hirya yava hari ibintu nk'ivyo. Apparently some new constructions, some desolate constructions, and barbed wire, some constructions that look like they haven't been dealt to for 10-20 years. Okay, ariko abana hano bariko barubaka ariko nyubako babona ko haheze nk'imyaka 10 cyangwa 20 bariko barazubaka sinzi igihe nyubako abantu bari mu bujuma mu muyizi mugabo nyina aza ko yasanze abonye ko imaze igihe kirekire itarahera Bo ariho house nk'ibi bintu byari byo yidamp bo kindi kintu abazungu bakora nature yabo barayipreservinga nk'ibintu ntabishobora kubona aho usanga haba hariho itrake canke ikintu gikata ubwatsi cya leta kiza hano bakahakata bakatera uduti bahategura kujya kwa jardin yo muri backyard y'abantu ntabwo usanga imeze uku bo kuri bamwe nko mu gisagara nibaza ko garden yawe bimeze neza gusumvya Disgraceful amount of rubbish. We call the disgraceful amount of rubbish. Donc hari umucafu mwinshi cyane. Usibye ko wacu si mwinshi cyane ubwo wumva ko ngo disgraceful kubera bo ntabwo babamenyere kubona n'icupa rimwe cyangwa abiri mu ishyamba nk'uko surtout inyuma y'iyindi nzu ntazi cyarico. That's pretty much locked up. They'll probably charge me to get in here as well actually. Shit. I'm glad I didn't bring my towel because I'm not swimming in here. Okay, akavuga ati I'm glad I didn't bring my towel. Okay, alikuwa kwa ataja guswimminga muri cyo kiyaga anyway. Niweza ko baba careful sepa. Sorry for the negativity, but that's the way it is. Dude, don't be negative in my country. Stay away. Stay mugumi wanyu muri Australia. Ubundi watuzaniye iki? Kuma muri Australia twigumanira Burundi bw'iwacu. Bo ariko mwe kwavuga ati yandiko ndaba negative I'm sorry I apologize nzi naza kumugira imbabazi ariko it is what it is. What's that? Bit of fishing still and shit everywhere. This looks like a good spot. Okay, thumb up. Arashima abantu kuroba. Kubantu baroba hajya nanjye ndabona hari Carmen nza ko n'amafi ariyo. Yep, it's not the best beach I've been to. Okay, nivyo bindi umva avuga ngo aho kuvuga ngo iki beach nimbi avuga ngo it's not the best don't avuga ngo plage nimbi avuga ngo it's not the best I've been to. Aho no kuba yayigaye mugabo ntashaka kuvuga adjective negative baragerageza muri vocabulary yabo barabe niragerageza kudashiramo ama vocabulary negative menshi aho ati beach nimbi avuga ngo it's not the best ntabwo ari la meilleure des plages maze kujako donc but like it ndabishima je kukuntu batabari aggressive mu kuntu ngene bavuga ngene bakora c'est très bien biragumana novuga cohesion sociale. Sure is one big boy lake. As I say, what intrigues me is over the other side is the D-Rock, Democratic Republic of the Congo. Not even over the other side, it's split in half. Equal rights to this beautiful lake. Beautiful? But just getting in here, it's like, it's basically closed off. Everyone's asking, are you lost? Yes, I am. Okay, agira ndasanga haziti handi haziti yakoze wazimiye ego nazimiye
ariko abandi iyo babaho, he's gonna find his way. But it's all right. I know where I am. Do you? These guys up here, well, they walked across here, so must be okay. There's still people fishing in these little canals. Jesus. Hari abantu baroba ngaho hantu kumenga ni mu mucafu. Jesus. Just concentrate here on this 1 foot wide pavement. Pavement, okay, no, sinakoja pavement. Urumva ko yanosa akantu 1 foot wide, donc no kuguru kumwe kukuntu ushobora gutambikiza, uza gutambuka gahoro gahoro. Tambukiraho mu vyondo nk'abandi. Next time uzo kwambara gun boots. Because either side is instant death. Urumva utemvye ku ruhande rwawe rwose ni instant death, ucupfaho nyene mort instantanée. Uri kwegizagera, ico kiziba se cyo kwica uri mu ozima amuzi koga na crocodile ngaho zihari je pense no zikoma muri lac. But man, ako kantu ni ako kayira kuguru kumwe kamakinga. Naho nyene uzikinga neza kabisa. And yeah, I talked about a big bloody crocodile. Really? Notorious around here as a man-eater for many, many years. Man-eater. Iyo crocodile nimwe bita Gustave, umva ngo kandi umva ko barashakisha, umva ngo baravuga ko hari crocodile iteye ubwoba yarya abantu ngo baraheze imyaka, iyo kintu nagize kucumva, baraza bayo babagiye batohoje nibava kwisukamo. I'll have to find out exactly where that big croc was located. It's gonna eat you up. Jeepers. I hope he's in here, because that would be a hell of a thrill. In fact, it would be an absolute hoot to see this notorious croc. Yifuza kuyibona ariko don't wish that. It's a beautiful suburb. Okay, nibaza ko yavuye ku kiyaga ubu yashitse muri quartier. Ikindi aba basore ibi bintu bafise nibiki, hari umuntu yo mpaka ikintu bariko barakora afise bijya bibando mu gisagara hagati. Ikindi nkuya travenze babimenyereye mugaba abazungu bagiye hanze ijya mbere ba constata ukubona ibarabara ri muri quartier yifashe ritari mu kaburimbo mu menga ni strange. Nuko abantu batambuka hagati mu ibarabara katikata nabo ko agiye ku ruhande kuko normalement ntabwo utambukira mu ibarabara ugendera ku nkengero za nubwo hatogira hatoba pavement cyangwa footpath, uragerageza kujya ku nkengero. Hey! So what are you guys doing today? Going to see your community? Yeah? Going to visit your community? Your community? Yes. Nana kimari gutahura. Bon, je comprends. Et Burundi bw'igihugu anglophone. Yes. East Africa. Yeah. Bumvisemo community bati ni East Africa community. You are right. Yes. East Africa, you're going to say mugiye kuraba community yanyu. Sinzi avuze yo community ikindi kuntu abazungu batazi neza ngene Africa iri structure wayibaza ati peut-être harimo sepa. Sinzi cyasa kuvuga ngo community mugamba ko abaje kugiye kuraba abantu bawo bashavuga ngo East Africa. And the lake is that away. Okay. Yeah. Good days those. Sinzi ikintu mbonye bajya barabasikare bacunze kuko nico kindi kintu kiri strange muri Good days those. Ni okay, peut-être nakwibaza ko abara bacunze mwaneza ko natambuka bisanzwe. Okay, let's go. Ariko mufite imiduga myiza. Wow. This appears to be one of the main streets. Kuri principal main street kuri Galerie Roma. Ijya ni aha ni ku gitoro orwani ijya sinya ni star something. But very evident that my camera is on.
of the poorest countries in Africa, unfortunately. And Okay, the poorest country, but it's not the poorest. I don't know. Unfortunately, the most densely populated. yeah, ikindi Burundi mu abantu benshi amfete nibaza ko Australia ni desert. Australia amfete desert. Australia nta bantu bari amfete. Australia kinibaza ko ibihugu bifite densité ntoyi cyane kw'isi kiri mu bihugu bitari dense. Donc ufashe nka population density mu Burundi usanga ari nk'inshuro zirenga 100 ya Australia. Donc mu Burundi nibihu n'abantu 500 plus. Bon, donc mu Burundi yari 500 kuduga, muri Australia n'abantu 3 badashika 4. Donc imagine 500 avuze ngo ni kugwiza 10 ahubwo kugwiza 100. Donc abantu 3 canke 4 versus abantu 100. Urumva ko Burundi turi super populated. Bon, nibaza ko ya Australia ifise isi nini cyane atakintu kiyiriko, abantu bari juste mu ma capital territories ashika 6 comme ça. Bo muri New Zealand za ko ari benshi 20 people ugeranije na Australia. Bo ariko nawe nyene urumva ugeranije no Burundi 20 ugeranije na 500 ni benshi cyane mu Burundi. Donc Burundi buri dans ma peuple par contre. Voilà, sinzi ko hari ibindi vyishi yakomeje avuga tutari tuzi du moins Burundi. Bon, en fait neza ko ntuzeye pavumarizo abo bantu baparitseho, aho hantu abantu baparitse ntibagomba kuhaparika. Aha naho abanyamaguru en principe, niho abanyamaguru baca kirazira kuparika, kirazira definitivement kuparika imbere y'igate y'undi muntu. Bon, mugabo en principe urabona ko atari n'ikibanza gikwiye cy'imodoka guparikamo. Donc niho abamaguru bagomba guca, imodoka zaje guparika ku ahandi en tout cas pas ici. Mugabo neza ko niyo population kuko turi dans ma peuple bitoroshe ko wubaka ntuzeye parking juste y'imodoka kuko turi abantu benshi ku gasi gatoyi. Bit more happening here. What else? Pharmacy. And all sorts of basic oddments to help you get through a day's play. Nibaza ko yahinduye ari kuri ndi barabara hajya handi naho hari abantu benshi n'imodoka nyinshi, hari peuple ntawe hariho. There we go. Abana bavuye ku ishure. Gotta watch out. Oh, ngira baza kumugonga. I agree. So this is my beautiful abode here, the pool. Beautiful Everyone's abode. enjoying themselves, the pool and restaurant and bar. Donc urana ko bo baba ahantu heza bagira nyine buzungu. Bon, ufise amafaranga nibaza ko kujya mu bavuga abari nimwe bajya ibihiye. Urana ufise amafaranga kujya mu hotel nziza ifise na swimming pool. I asked for 2 scoops. I went, Utah, give me 2. And they gave me two scoops. There's 4 scoops. Oh, okay. Neza ko iyo problem ya communication yasabye 2 scoops, donc ibiyiko bibiri bacamuha 2 cups. Buri cup irimo 2 scoops, donc 4 scoops. Neza ko yari kimwe. Bon, ururimi n'ikibazo
uriko traveling ariko baba bamenyereye hari ibihugu byinshi ujamo ahubwo no kwandika udashobora kwandika nka za Vietnam za China usanga n'ururimi rwaho ko kwandika bitandukanye you manage uragerageza nta muntu apfa ngo ntazi bwene basaba ivyo kurya. Best yet. Little cat loves it. You enjoy it? First time? It must be about 12 weeks. But they're good days, those. You don't get too many days like that anymore. Beautiful. Yeah, beautiful. Okay, aheje neza. Beautiful. Where is he now? Okay, beautiful. Aheje hano heza. Beautiful. Bo nico nashaka kuraba uyu muzungu ko hari bishashe yabonye mu Burundi. Bon neza ko ari normal nta muntu atarazi ko hameze mu bantu musanzwe mu nkurikirana kubisiga mugira umunsi mwiza. I show speed nimo shaka kuyibona mushira ma comment ngaho cyangwa ndaja kwishira ku kavazi ko juste pour diversity of contents, diversité de contenu sino ndaraba ariko biragoye I show speed kuko umva abari class streaming amasaha menshi vyose ko fata umwanya kubiraba nka section ziri interesa so qui n'est pas aisé nabwo vyoroshe ku mwanya bamfise sawa mugira umunsi mwiza dosubira bye bye.